ibi byose bariko babikora baciye mu ijambo ry'Imana. Mu ijambo ry'Imana handitse yuko Imana ajanye umuntu imushyira mu murima wa Edeni ngo awurime awuzigame. Murumva ngaha harimwo kurima no kuzigama. Gukingira iy'isi. Ese ibyo bibiri ntivyanditse mu ijambo ry'Imana. Murumva yuko kandi ntabwo Imana yavuze ngo ace yicarira. None hageze rero kurima yasi twe duca dushaka kurya twicaye. Tugaca turira ngo ibintu birazimvye. Kubera iki wari wicaye abantu 10 bariko barimira abantu igihugu. None mugomba bareke kuzimba. Kubona nkawe wari uri hanze ukavuga uti ndatashe ubuhinga bwanje ndabujana. Eshe abantu bose bari hanze bafise ubuhinga b'abarundi toza tubona bose batamwe wese ati ndajanye ubuhinga bwanje ana ko nk'ubu iyi miryango yo ngaha yari ishonje none heraba ivyo bimbuye bunyene. Ikindi no hanura mwebwe abene gihugu bindi murabonye ubuhinga ko ari kiruma mwige bya bintu byo guteranya amatongo. Murabona umwe wese bugitongo ntibaba ari gutwaye urubibe rwawe murubona mugamurimira rimwe mugaterera rimwe mugakoresha ubuhinga bumwe mwese mugaca mwimbura vyinshi. Rero nimubonye ko imetero 39 ku 16 zitonga umuryango. None muri mwese ntimufise nka 50 base ku 50 canke 100 ku 20. Nukuvuga yuko mwese mushize ubuhinga hamwe nk'ubu mugatasi mwese kikiya cyose gasaga cyose carimwe aho hose bivuga ngo ndaha leta n'indya z'abarundi mwese hose harimwe. Baravuze yuko ibyatsi bitaribwa bihinduka ibiribwa. Mugatasi emwe niho nzogaruka mbere nje kuraba ko hose harimwe hateregwa rimwe. Hanyuma rero twimbure hamwe twese twimbure gushika aho tugira ubusese kandi dushore mu bindi bihugu. Ya mahera y'agaciro tuvuga rero acaza. Mwebwe mu mutwe ni mwishire mu ko ata muntu Imana yaremye ngo mwoba. Nta numwe mugabo yaguhaye ubutunzi bukomeye wewe nyene. Wewe yaguhaye ubutunzi bukomeye wewe nyene. Fata rero ubwo butunzi Imana yaguhaye ubukoreshe nizi nguvu no umutwe.